gira ibintu maze kuronka by'agaciro muraka kimwe amahera y'ubumaraya yaravumwe amahera y'ubumaraya yaravumwe gute niyo tuyarose duca tuyajya nabi ngo nabandi nta na telefone mufise oya haje nta nemwe nta nubusa nanafite Hello everybody, welcome again. Mwese mukunda Bujahit TV. Ndazi uko muri benshi cyane mukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV. Stories zose udisanga muri Bujahit TV. The #1 station channel igufasha guguteramisha kukuryohera ekakuronka udukuru tubabaje dutwengeje kadutangaje byose bisanga kuri Bujahit TV. Utarabikora rero gira faster ni subscribe, like na share kugira utibagira gushira commentaire yawe hasi tubwira ati wifuze ko tukosora iki mu biganiro byacu. As a classic or my see behind the camera ni Scott. Oh my godness. Uno musi nkuko mubona nicaye ahantu amazing. So ndi kumwe no sister, umwe mu sister nuvuga yuko tumaze iminsi tubazana ibiganiro biteye agahinda bibabaje ekora nico no musi sinzi ukuza kucakira ariko reka tuvugane numwe mu bakobwa nuvuga yuko bakora akazi iwanje ndakita ko akazi gateye agahinda kababaje ariko na benshi tuvugana nabo ndazi murabizi ingene baguma tubwira ati nukuri akazi tugakora kubw'ubuzima gusa ariko umva ntakirimwe ariko nuko reka dukurikirane uwo weratangaje ndafise impamvu ndabikubwiye. Welcome sister bite iragenda gerageza kwanza uvyura umutwe wawe neza abantu bakuvone witwa nde? Anyita Jackie duza kajwi. Jackie shaka kumenya ufise imyaka ingahe Jackie? 20 20 kumenya urakuze Jackie? Oya Okay Jackie Jisha kwanza cameraman afashe amanure gushika hasi umbwire kugira wambara uko wabitumye niki Jackie? Ndiko ndarondera umwana umwe turi kumwe ngahi Bujumbura mpangayikiye. Kurondera umwana umwe uhangayiki? Gute? Uwaza bakwizije babiri. Kubera mbona yuko batabuzima tubayeho neza. Ego. Wewe ubayeho na urafise abana? Ndafise umwana tubanye ngahi Bujumbura. Namukuye ruguru. Numwana si gwawe. No wanje. Wamukuye ruguru? Wamukuye ruguru gute rero wamukuye ruguru uko? Ruguru kubera atabuzima nabona yarafise. Ruguru amajaye? Mukayanza. Ego. Okay, uyo mwana wamuvyariye mukayanza? Ego. Se wibari? Yaritavye Imana. Oh pole sana. Ariko ndabiravye wahisemwo kuzi Bujumbura. Wabuze kandi kazi wokora Jackie mpaka uje kwidandaza? Narakabutse. Kubera iki hari abakobwa baja muri Oman za Saudiya kurondera ubuzima abandi bakora ubuzi bwo mu nzu kubera iki utahisemo gukora kazi? Je nabonye ko umwana wanje atabona umusigira burya umwana ni nyina cyangwa umuvyeyi w'umuntu. Ego. Okay Jackie jishaka gatoya utubwire ubuzima wagiye uracamwe kuva hariya waribatse umwana uzi Bujumbura se uyo mwana ari yaritavye Imana. Okay watubwiye ko yitavye Imana pole nyuma yo kwitavye Imana mbe n'abavyeyi office nari ndabafise mugabo ntabariho numwe ari oya pole sana nta bumuvuka bene wacu barubatse bose kubera ngiye kuhaba baca bibaza ngo nubatwara umugabo abagabo. Cyari kubera akazi ukora ko kwidandaza baca bibaza yuko uko nyene niko vyogenda. Ego. Ariko akazi ko kwidandaza ko kuburaya wagatangiye? Nagatangiye kuva mfakariye. Ariko kuva aho fakari wari kubera kutahisemo kandi kazi urondera kandi kazi ukore. Wapi narabibutse kungena no karondera. Ego. Okay uti rero nk'uburosa kandi kazi wogakora? No gakora. Aka kazi rero kakunjiza amafaranga ngana gute ku munsi? Hari gihe tubura n'igihe turonka abana bakigwa inzara. Uronka ngana? Ndaronka nka 5 umwana ajya naye agasabune kugeraho. Ubuze? Mbuze ndihangana ababanyi bakagaburira umwana naje nkajya. Ngira amafaranga umaze gukora ko menshi muri kano kazi ko kwidandaza? Ntayo kweri. Angana gute amafaranga umaze gukora ko uvuga ati ndayita ko ari menshi?
amafaranga umaze gukora ko uravuga ati je amafaranga nk'ibihumbi 10 cyangwa 8 uko nturigera urenza amafaranga 10,000 oya aho yaronga mu kiringo kingana gute ku munsi umwe ku munsi umwe ariko ni menshi winjiza amafaranga 10,000 ku munsi ni menshi oya si menshi kubera kino to kwegeranya amafaranga yose ukoresha akazi ko kubumaraya hama ugakuremo ibindi bikorwa ugakuremo umutahe udandaze kubera mwana ncambona yuko yobwirikwa burya n'ababanyi bakugaburira cyangwa baguhembura ariko babona ko watanze rasiyo none wowe Jackie ko ndakubona ururonka abakiriya ko abakiriya benshi kunda kuronka baba bameze gute imborego ababorewe abasore bahagaze neza abameze gute abameze neza cyangwa ababorewe gerageza ugororoke neza kugira tuvugane neza abari kuraba kubone neza Jackie urafise imbanyi ni imbanyi canke ni guhaba oya ni imbanyi none birakunda ko ukora akazi k'uburaya ugashutwara imbanyi gute rero gute ko benshi ngo mukunda gukoresha ama prudence canke we na prudence ko jewe byarasitse iratoboka kubera nari narengetse ko iminsi sinabimenye ko nasamye yego none kwe kutayikoroye kubera iki uvuga ati ni bibi gukora amaraso nzo muvyara ndamurere yego utsi ni nase we ntawuzi oya nawe none uronka abakiriya gute kandi ufise imbana baragenda gerageza buke buke ni wavyara umukobwa akaza afise ingeso uzombwira ati nta kundi nabikora ari rondera ko nyene nanje nkuko narahangayitse cyangwe nawe gerageza kuraba ubundi buzima kungene woba oh my god none wewe usanzwe unywa ibiki mu bintu ukunda kunywa hagati y'inzoga urakunda kunywa ibiyayura mutwe na oya jenywa kayeri agasongo kugera nta bindi itabi n'agafege uragakwega yego none kakungura iki kagufasha iki muri wewe agafege urakugira nyene numve ko mu mutwe byo nomererwa neza biramaze gushika ugahura n'umuhungu akakubabaza yego akubabaza byagenze gute konye nuko bari munini cyane nuko bari abikorana ingufu ibiro abagusomvye ibiro gute ari munini uko nyene ubibona wa muntu abagusumvye ibiro gute jaka kumenya ivyo biro ushatse kuvuga ngaho ni ibiro nyabaki kubera bari munini kubera bari munini abari munini he ku mubiri canke hari ya hasi hari gihe usanga ari munini ku mubiri ku mibonana mpuzabitsina cyangwa ku mubiri none wowe rero tinutora rero ntucagura oya bose urahitana akana kaza ati je ndapfa kuguha amahera muragenda oya ari umwana muto cyane wumva aho kwemera yuko mugenda n'umwana aho mama wanje Tumubwira ubona yuko mutangana ati jewe wapizana amahera yawe. Birashikuka nk'amahera? Amahera yaba tubwira abantu babiri uko nk'amahera yabo baje gushora. Ni nk'umwana abangana nk'ujye ubumaze kuvyara burya ibintu biragoye. Shobora kuyaga nyene n'umuntu ubona yuko nyene mungana. Cyangwa mwashobora iryo jambo kuri huza. Bisha kumenya hagati y'abahungu abahungu bakiri basore n'abamaze kurongora abari mu zabo abakunda kubashurira benshi kenshi nibaye nabagabo baba bahumuye abagabo bafise abagore babo mu nzu bibaza ko biva kubera none nk'umugore amaze kwanka yuko mubonana mu nzu wamusavuze tashobora kwigira hanze nyene mukabonana. Oh my god. Utirera abantu papa nibo bashura cyane. Wowe rero wowe kuri wewe ati ushora. Haro twavuganye atubwira ati ushobora kwakira abahungu 10 ku munsi. Haro twavuga atubwira ati yo kwakira nka majana 2 ku munsi. Wowe kwakira nkabangaye ku munsi. Abagabo. Nababonye nk'ubu merewe ko iyo maze kuronka nk'ibyo 5 cyangwa 6 umwana ajya shimira Imana uko Imana ibi yampaye. Nk'ubu tuhuye maze kuryamana banga. Oya nta numwe ne. Uraro nk'umukire? Niho nari nkiva muhira. Okay, wibaza ko abahungu rero abo bapapa bamaze kubaka babakundire. No bakundira kubera baba bazi ibintu nibindi kandi baba bazi jambo nirindi mugabo umwana
ni bibi acagenda aravuga ngo ujya muntu ngo ibintu je shaka kumenya abantu abo bagabo bubatse baza kubashorera mwebwe baza kubashorera kubera ko bafise abagore babo mu rugo ibyo shaka kumenya mu rushike abagore bari mu rugo ni kubera abayase uko babonana mbonana umugore sene yashwe umugore akanka akakwankira wamaze kumushavuza akakwankira akavuga uno munsi umugabo wanje ndamwikawushije ntabwo twongera kuryamana akabanza akamwikawusha nk'imisi ibiri umugabo nawe agaca yumva nyene yuko bimugoye agaca agenda hanze Nemwe kuko urabafasha nyene bakamererwa neza nkuko ababishaka akagenda nanje nkaguma Cyari umugabo nigeze kuvugana nawe arambye ati oya bajya no bamaraya umuja ko hejuru agatanga ngo heza nigire nivyo sivyo atavere ataramara kuzisohora zinyambuto ntibishobora gukunda we ntibirashika ukamukura hejuru yawe ati mvako oya ntibirashika yego ngo murakunda gukura ko murakunda gusaba amafaranga mutaratangura ni kubera oya hari ukubwira ngo aguhahejeje kandi aho naho amaze kukubwira uko yamaze kukubona yuko atanga ufise ahejeje kwirangiriza yikuyemo umusonga acara gutera yigira mubwire bakoresha kugira bikure ko imisonga none we ntuigera uryohe ntubikora kubigira uryohewe cyangwa ubikora kubera uraryohe birashye ukaryohe none kubega biraguteye isori kandi ari byo ukora gira je shaka kumenya impamvu biguteye isori kuvuga kandi ari akazi ukora biguteye isori kubera iki kandi ari akazi ukora birateye isoni nyene none gaba muvyeyi none okay uyu mwana agera vuki umuteguriye iki akazoza kiwe nakana azironderera imana ntiyamugera utari umukobwa uzoshutangura kumwigisha ati mwana menyera buke Munga no shima ubonye umwana wari haje mu barabara ariko ari muri abe yari munga cha yironderera ari umukobwa nawe aramenye kungene yibesheje none muri aka kazi uramaze gukura parcelle je kiri kintu nyamukuru kitomo maze gukura muri aka kazi je uwa mbere ararifise iyo ruguru muhira niyo papa basukuru babasiga oya niyo umugabo wanje yapfuye asigira anje shaka rero gwawe babaye bumurase wewe umaze kuronka gira ibintu maze kuronka by'agaciro muri aka kimwe amahera y'ubumaraya yaravumwe amahera y'ubumaraya yaravumwe gute niyo tuyarose duca tuyajya nabi ngo nabandi nta na telefone mufise oya haje nemwe nta nubusa nanafite Mungu we okay je chakumenya rero wewe ubiheba canke navyo woheba abiheba ndose kungene mbaye ureze ngero baye ubiheba yego none nigiki bogukorera kugira ubihebe bogukorera kugira ubihebe banyereka akazenza ndakora ati urakuze uri umwana barenda kukwereka no kwiyereka ati reka ndabihebe nukuza ndahangayika ndabihebe ngena basida utangura basudandaza ivyema je ngira ndagwe mutawe ivyema ni wobihebe no biheba ndagusanze muri akazi tusha tugwa yego cyo nkubita nivyo okay sawa impanuro rero kuba ariko barakuraba kuno mwanya n'abakobwa ko muravuga ati akazi kubumaraya karimo inoti je no kajamo kubampera impanuro abakobwa bibaza ati akazi kubumaraya karimo amafaranga menshi je no gakora no babwira ati ni mu bihebe ziri je kwanza mbwire wowe uzobiheba ryari ngoma yo mahera y'ivyema no ca ndabiheba urgeranje n'amafaranga uronka ku munsi nawe ukutarabihe none kari kubera afise umwana igari habahangayika badafise abana kandi nabo nyene niyo babaza ati impana ibihumbi bingahe badashobora kuyaronka okay impanuro rero tanga impanuro mu ncamake majambo make impanuro nobona notanga batarabijamo bogerageza bahanura yuko twobiheba birakunda we birakunda je bizokunda ari amafaranga uriko ararondera gura kwire nuzoshibihe yego none ukuboko kwa kumenga kurakome cyane uruga ivyuma biramaze gushuka kubita umuhungu
oya ntavyo nokora no mushobora. none nkuba twamahera faranga umaze kumwamburira ivyo mwamburira. Ndareka kajana kubera ntaba nciyaya. Okay, sawa rero. Reka nsozere ndagushimire cyane ku kanyu duhaye ko kuvugana nawe, twamenye byinshi kuri wewe kandi ntambanye muhura nazo, ariko kandi nuko mushobora kubiheba, ariko kuri kutaraja amashira hamwe abafasha kuri kimutaraja amashira hamwe kugira mu bivemo. Jewe nukuri no umwana bandamaze kumwandikisha abo mwishira hamwe bambwiye ati wewe banzurindire kubera turiko turakuronderera uburyo wova aho hantu mu kiyosi tugupangira inzu n'umwana tuguhe nayo mutahe mugabo umwana ucumushira mu ishuri yige. Yego Uziro wabishizemo umwana gusa. Yego nushaka kuvyinjira no vyinjiramo urindira ikire Ndi abo bantu nyene bakomakomeye bo mu nzego zirezire kubera baraje hajya na misitantera arabereka ahantu mbayeho n'ukungena ubuzima bwanje bubayeho cyambwira ngo ndindire. Okay, sawa rero je reka ndagushimire cyane kandi ndazi akamo kawe kashitse kure cyane. Yego nanje ndashimye. Urero yari umwe mu bakora akazi kuburare ko kandi kabafise imbanyi, yatubwiye gute vyashitse kugira afate iyo mbanyi. Benshi turazi neza yuko atari cyane, so nibitwengeje cyane nibiryohe, ariko birateye agahinda kandi biranababaje cyane. Uriko twigana kuno mwanya urashobora kufisa uburyo bwawe, urashobora gufasha abo bantu bakeneye gufashwa kugira bahebe izino ngeso, birakunda. So gira icyo ukoze, gira subscribe, like na share, kira commentaire yawe hasi utubwire uko wakurikiranye ikiyago cacu hamwe n'umusista wacu ngaho. So behind the camera ni Scott Professional as a classic kuri MC banakurikirana na Bujahit TV ku munsi turakushiza story nshasha kugira ubananye uryoherwa aho uri. Lokinene, bye.